twongeye tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu hano ni kuri JS Studio 360 dukora Ottawa na Montreal. Kandi ntimwibagirwe kuba mwakwiyabonesha kuri chaîne yacu kugira ngo mujye mukomeza mubona ibiganiro byinshi bigiye binyuranye. Mu rero turacyari kumwe na mwubahwa Patrice Ntafatiro mu biro byacu i Montreal. Mabona kuno hateguye neza. Ese Patrice ibyo ngibyo biteguye aho ngaho ni biki? Izi ni impuzu z'igiti, iri ni icumu, iyi ni imihivu yambagwa n'umwami, ikambagwa kandi n'umutimbo mukuru. Hanyuma iyi naryo ni ibendera ry'u Burundi. Hanyuma mbona bimeze neza cyane, mbona n'umuhinga mu gutegura ibintu bijanye, iki ni kirezi, nabwo n'ubupfundikwa canke ubuyeye, n'iyi n'imihivu kandi mbona ari byo. Nibyo turagushimira kandi tubutse ko ikiganiro cyakozwe mu buryo bunyuranye. Twahaye urugari, twahaye studio Patrice, ngewe nkabandi turi ahantu habiri hanyuranye kugira ngo dukore ikiganiro ku buryo bwisanzuye. None Patrice, tugarutse ku ngoma, ingoma z'i Burundi z'abarundi ko tuzi ko zatangiriye igishora, wabivuze, ni gute zageze mu Burundi bwose? Ivyo nivyo. Ego ejo aho agaha muri studio yanyu naravuze ivy'ingoma, ndavuga ingene abagore bavuze ingoma. Nagomba rero ndabifatirako kugira ngo nce mbandanirizako. Neza na neza navuze ko wari umuryango w'abanyagisaka bo mu Gishora, muri ku mutumba wa Masasu, muri commune Giheta umwami n'abagabo niho baba, niho umwami Jabwe yaza kuzirabira. Hanyuma 1110 niho haza umwami mushasha. Uwo mwami mushasha ni Ntare Rushatsi Cambarantama. Ashitse rero yabwirizwa, yari afise umugambi wuko igihugu c'u Burundi gisubira kwitwa igihugu c'u Burundi. Mugabo catwagwa n'abami batatu, kigatwagwa na Jabwe, kigatwagwa na Fumbije, kigatwagwa na Ruhinda. Ruhinda n'umuhima, Fumbije nuwo novuga nti ni nko mu buseruko amaja muri Kagera. Hanyuma Jabwe nawe akacatwara Kirimiro cose na Buyenzi. Neza na neza rero uwo mwami ati jewe ngomba wewe Jabwe na wewe Fumbije mushire hamwe igihugu. Bati twebwe ari kugira ngo igihugu c'u Burundi gisubire kuba igihugu c'u Burundi, twebwe ntitwovyanka. Mugabo ikintu ca mbere Ntare Rushatsi Cambarantama yabwiye umwami Jabwe, yamubwiye ati kugira ngo jewe wemere ko ari jewe ndagutwara, zijya ngoma ntibazosa kuzikuvugiriza, bazozivugiriza jewe umwami w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambarantama. Kandi jewe Ntare Rushatsi je sinzova imuramvya ngo nze kuziraba mu Gishora, bazohora bazinzanira mu kintu yise umuganuro. Umuganuro uratanguye, ugatangurana n'uwo mwami wa mbere. Hanyuma no kuvuga ko abavuzi b'ingoma bo mu Gishora babwiriza kuca bakora iki, bakaca batwara izo ngoma ibwami. Ubu rero ni wa muryango mutoyi, abanyagisaka usanga kumbure harimo nk'abahungu nka Mindwi n'abagabo 8, ugasanga harimo n'abasaza batagishobora kuba bagikomeye. Umwami rero avuze ati mwebwe rero mwabatimbo, ndaza kubishaka ivy'abatimbo navyo, mwebwe nk'abatimbo bo mu Gishora ubu muzohora mutwara ingoma ibwami. Ubu rese ya ngoma imwe siza ngoma zibiri, siza ngoma zitatu, ubu hakenewe ingoma nyinshi. Ko hakenewe ingoma nyinshi, haca hatangura ikintu ca mbere na mbere. Haca hatangura ko abanyagisaka babwiriza kuca barondera abantu babafasha kubaza ingoma, kuko abanyagisaka ntibabaza ingoma. Mugabo iruhande y'abanyagisaka mu Gishora n'uwogene no munsi hari habaragane, umuryango w'abaragane. Umuryango w'abaragane bamvugusi, umuryango w'abaragane urimwo abantu b'abacuzi, Gisaveri nabandi. Gisaveri ni se wa Atanazi n'umutimbo, ni mu byaranje mu miryango. Uwo ni ukuvuga iki?
ahubwo si umuvyaranje n'umuhungu wanje umuryango, umuvyaranje n'intuze ni Desire. Umviriza rero ko habaye abantu ko hakenewe ingoma nyinshi, habwiza kuca hajamwo bande, habwiza kuca hajamwo abantu, abo bantu bongeyemwo aribo baragane. Baca baraza rero barazana ivyuma vyabo kugira ngo bace rero bava ku ngoma zibiri zitatu zine baje kuri 200 bashaka gutwara. Ico kigiye ngaho. Ikindi abo bantu bazitwaye bazogenda ubwa mbere na mbere bagende bayibire mw'ishamba gutegura izo ngoma. Bagiye kuzitegura barakeneye abantu, naho rero buke bahava bongeramwo n'abasongore, natwe duhava tujamwo. Je no kubwira nti nubu ko naguye mvuga niko mvyuka mvuga, jewe sinzi kubesha, jewe mvuga ibintu vyo, nukuvuga twebwe abasongore twaje mu bavuzi b'ingoma ubwa gatatu. Ubwa mbere n'abanyagisaka, ubwa kabiri n'abaragane, ubwa gatatu n'abasongore. Ivyo ndaza kubishika kwa hanyuma. Nuko rero kwari kugira ngo bashe kuronka abantu bashaka kuza kubaza ingoma bazibaje bongere bazitware ku muganuro. Nuko rero niko vyagiye gutangura. Hanyuma abagore nabo ndabishitseko kuza kubaza ingoma bagira gute? Barafata igiti bakacicira c'umuvuga ngoma kirimwo n'amazi. Ico giti baciciye baca bakigegena mu bigegene vy'ingoma bakaca babihamba kubera iki? Kugira ngo isi yumye ishobore gukwega amazi ari mu ntuze, amazi ari mu kigegene. Ivyo ntibishobora gutwara imisi 2 canke 3, biratwara indwi 2 baba ariyo bari. Hanyuma ikigegene babonye ko caba cataye amazi bikwiye bakaca batangura rero bakaca bakibaza. Babaje rero umuntu wese yabafise ingoma yiwe baza. Yego barashaka kumufasha, mugo umuntu wese, umutimbo wese yabafise ingoma yiwe. Nukuvuga ko babaragane ico baciye bakora, baciye bigisha abanyagisaka, barigisha n'abasongore ingene babaza ingoma, ingene babaza amasekuru, ni nk'amasekuru niko novuga. Hanyuma rero kubaza ingoma bamara ukwezi. Je ngoma ndakubaze we mugenzi wanje, we mwubahwa muri ndahabi. Wewe urafise umugore n'abana babiri bafise imyaka 3, uwundi afise imyaka 6. Ariko byumvikana neza ko nta burya. Ego ntaje. Kwaru kugerageza yaringereranyo. Wufise umugore n'abana babiri, umwe afise imyaka 6, uwundi afise imyaka 3. Baracakeneye nyina. Ubu rero ko abavuzi b'ingoma bahamagawe kuja kubaza ingoma, ukaca ufata wa mugore wawe mukaca mugenda mukamara ukwezi kose mugahinga. None babana ko mutajana, abo bana bazoca barigwa nande? Kenyera mu mbarire. Ico ni kintu cambere na mbere gitumye abagore batavuza ingoma. Mwabagore guma muhira, kubera naho tuja kubaza izo ngoma tugiye kurondera inka ibwami, izo nka nizo umuryango. Uburewe wa mugore guma muhira. Hari ikindi kintu kibuza abagore kuvuza ingoma. Nukuvuga gikura abagore kuvuza ingoma. Izo ngoma bamaze ukwezi kose bazirondera mw'ishamba, ubu rero no kuzizana naho bazishikane mu gishora. Bagenda mu kwezi kw'icenda bakamara ukwezi kose, bakaza mu kw'icumi. Mu kw'icumi kugeze hagati bakaca bakagenda amezi 2 kugira ngo bazoshike ibwami mu kwezi kw'icumi-na-2. Urantegereye? Nukuvuga ko bamaze ukwezi mu gahinga bari kubaza izo ngoma, ubu naho bafashe amezi 2 yo kugenda ibwami n'amezi 2 yo kugaruka. Nindwi yose y'umuganuro. Nukuvuga amezi 5. Jewe kenyera umbwire nubu wewe mumenyesha makuru niwe turi kumwe, wewe ufise umukenyezi, mufise abana babiri, umwe afise imyaka 6, undi afise imyaka 3. Umufasoni wawe umukoreye ingoma mugiye ibwami, none urugo rusigaranye nande kubisanzwe? Kandi inka umwe amazoguha izoza mu muryango wawe. Haciye rero bahaciye haba inama bati mwe mwabagore mwebwe ntako mwoduherekeza. Hari n'ikindi, umufasoni wawe muri ndahabi niwe mvuga ko niwe turi kumwe, afise inda y'agasamu, afise inda y'amezi 3. Ubwo mukorera ingoma y'ibiro 40. Ingoma azokwikorera amezi 4. Wivyo bintu bikora. Twebwe batimbo turi abantu bakunda abagore bacu. Ico uzokibaze hose. Abatimbo turakunda abagore, tugakunda na abiwacu bobo tukarenza urugero. Ucumbarira rero ingene wewe wofata umugore wawe ukamukorera ibiro 40 mukagenda, kuko mu batimbo no mu mugwi wanje abagore barimwo. Igihe twavuganye ingoma, jewe ndava ku ngoma umukobwa wanje ntingo akacaza akaca nsimbura akacavuza aho nariko ndavuza.
sisa kuraba ko ari umukobwa wanje n'umutimbo. Kandi bagiye ibwami umuntu ati rungera ingoma yaba ari umukuru wavuze ingoma wenyene, yaba afise inkinzo n'icumu n'umuheto ubu wenyene, abandi bose kandi nawe yagenda arabyina, nawe yaravize igikorwa kigoye ko yagenda aratamba kuva mu gishobora gushika imuramvya, kuva imuramvya gushika mu gishobora co kimwe. Ukenyera umbwire yuko ushobora wewe uri umuntu azi ubwenge, wewe urakunda umugore wawe afise inda y'amezi 3 ukaca umukorera iyo ngoma, ntibikunda ivyo. Ikintu nyamukuru cabujije abagore kuvuza ingoma. Ni kugoka ndakivuze gatatu. Abavuzi b'ingoma iyo twavugije ingoma turanywa kandi tukaburegwa n'umuco kama. Iyo twavugije ingoma turanywa ntitwihenda, ntitwihenda ngo bakuvuga ntitwisondeka, turanywa tugahaga kubera ingoma zivuze n'umunsi mukuru. Ingoma zivuze n'umwami yaganuye, ingoma zivuze nukuvuga n'umunsi mukuru utegerezwa, turanywa tukaburegwa. Hanyuma singaha muri Canada no mu Burundi byaratanguye, usanga hariho icumba c'abakobwa n'icumba c'abahungu. Ubu rero ni wa muryango nyene w'abanyagisaka. We muri ndahabura umunyagisaka, umugore wawe nawe nyene yaraje mu muryango wawe, urafise abakobwa, urafise banyokwanyu, urafise bishwa banyu, mwese muri hamwe. Muriko muja muvuye mu gishora mugiye imuramvya. Mushitse ahantu hana w'umuntu barabagaburiye, murariye, muranyoye, muraborewe, muca mujya mu karuri mu ndaro babahaye, abagabo n'abagore muraryamanye. Haca habiki mwaborewe mwese, none umenye uhindukirira hehe. Hariho ikiganiro nabonye caciye kuri YouTube c'umutwa, urabona ngene abatwa babana. Ubu haragira uzokirondera yumve amagorwa y'abatwa ingene baryamana n'abana, baba baryamanye, umugabo akabaryamye ngaha, umugore akabaryamye ngaha, umwana mukuru akabaryamye ngaha, uwundi akabaryamye ngaha. Ingorane bafise. Abavuzi b'ingoma rero bati twe tuzava tugoka kubishwa bacu, tuzava tugoka kuri ba mama wacu, tuzava tugoka ku bakobwa bacu, tuzava tugoka. None rero ko twe tubizi ko bishobora kudushikira mwabagore mugume ngaha. Ubu renda heje kuvuga ingingo zitatu zatumye ingoma zitangura kuvuga handi, abandi bantu bazivuza, kandi muri uko kuntu abandi bantu bazivugije zikazituma n'abagore batavuza ingoma. Bamaze kongeramwo abanyagisaka, bongeyemwo abaragane, bakongeramwo abasongore, izo ngoma zaragiye rero ni kuvuga zari zitanguye kuja mu yindi miryango, mugabo zagumye zivuzwa nabo baca bitwa umuryango w'abatimbo. Iyo miryango itatu ica yitwa abatimbo. Umutimbo rero genda usome no kwa Rodegem Dictionnaire français rundi, genda usome ku rupapuro 494 B, usanga handitse ngo abatimbo bo mu muryango w'abahutu. Abo n'abahutu navuze ko abanyagisaka muri cyo gihe n'abahutu, abaragane n'abahutu, abasongore n'abahutu. Ingene vyagiriye kugenda kugira ngo ingoma zihave zivuzwa n'abandi bantu, nuko mu 1959 mu Rusengo imuyinga mu Rugari, umufurere mwene Yozefu yabaho yarasavye ko ingoma zoja kuvuzwa kuri iryo shure. Ingoma barazigura, barazitwara, baragiye kubigisha, mugabo ntibavyitayeho, bava barabiheba. Mugabo ingoma bahavuye baza barazishira mu yandi mashure, aho nzi zari ziri ni Gatara, Igatara aha mu Kayanza, no mu Rusengo zari ziriyo. Neza na neza ngo aho Igatara zagiyeho mu 1939 zavuzwa n'abahutu n'abanyeshuri b'abahutu. Abanyeshuri b'abahutu 72 barabarigise bose barabahejeje mwiho nyabwoko. Babarigise umufurere yitwa
Ernest Philippe Bitimbukwaha ati jewe none ko ingoma ziryoshe hanyuma tukaba twagutse none heraba abahutu bose babamaze turi bugire dute. Nuko rero umututsi wa mbere yatangwe kuvuza ingoma mu Burundi yazivugirije kuri ishure ry'Igatara, sinzi ngene ryitwa, nkeka ryitwa EPRO, ko je ndahiga nasanze ryitwa EPRO, hama bararihindura école professionnelle. Bari abantu babaza umengo hariho umengo harababaza gusa, abandi nkeka aho neza na neza. Rero niko izo ngoma zahavuye rero zice zitangwa kuvuzwa rero n'abatutsi, zitangwa kuvuzwa n'abatutsi, rero ziba zivuzwa n'abandi bahutu b'abanyeshure baje bava handi. Gutyo rero biba biratanguye, hanyuma izo ngoma zihava ziraja kuvuzwa rero no mu mashure, mu Rusengo, mu Ruyigi. Abakoga mu Ruyigi baravugije ingoma, ndaza kubigaruka ko navyo nzobigaruka ko mu kiganiro nzoza gukora. Nabo bahava barazivuza rero, zihava ziravuzwa, ugasanga mu Rusengo baravuza, Igatara, Ingozi, Iburengo, Ibujumbura za Atene, bose batangura kuvuza ingoma. Mugabo vyatanguriye hehe? Vyatanguye mu 1972 kubera abanyeshuri b'abahutu bamuka mu Giheta babanyukuye bose barabamara niho Nyabwoko hari ingoma bati none tugira gute. Hama rero zihava rero zitangura kuvuzwa rero n'abatutsi. Nuko niko ingoma rero zahavuye zivuzwa. Ubu naho mu bihugu ubu je ko ndongoye imico kama kw'isi yose, n'ubu barambaza muri Texas bati none turondera ingoma ntego. Muri Holland mperuka kurungika y'ingoma, muntuze muri Texas ingoma zaragiyeyo, muri Edmonton ingoma zaragiyeyo, muri Norvege ingoma ziri mu kujayo, hose gutyo kugira ngo abarundi bavuze ingoma z'u Burundi. Niko rero je no kugira nti mu vyerekeye mu majambo makeyi ingoma ntizisangiye ibikorwa. Ingoma ubwa mbere nambe hari ingoma usanga abantu bavuza zimwe zo mu ingoma z'ibisharizo ziri mu miryango, yego n'ingoma usanga mbere baracapuye ko n'utuntu n'ingoma zivuzwa. Ingoma zivuzwa hakabaho n'izindi ngoma z'ubwami. Ingoma z'ubwami hariho kagenda, ingoma y'ubwami yavuzwa n'umugore ni wagomba, hamwe baguma bavuga ivyo bavuga. Kagenda yari ingoma y'ubwami yavuzwa n'umugore kugira ngo kandi yayivuze ico gihe bavuga ngo ntavyo ndatohoza neza, ntavyo ndagira uburonzi, bavuga ko yavuzwa n'umugore w'umuhimakazi akayivuza ari gusa, akatangura gutembera mu bantu bose bari ngaho ari gusa, abantu bakaca bagenda kubera umuganuro uheze. Hariho Rukinzo n'ingoma yavuga umwami yikanguye. Umwami yikanguye mu gitondo, Rukinzo yacivuga. Iyo ngoma ivuze rero yaca yakirizwa n'izindi ngoma. Iyo ngoma Rukinzo rero yazanwa n'abanyamakebuko, ndaza kubishikako, nzobishikako hanyuma hakabaho rero n'ingoma Kirotsa. Kirotsa n'ingoma novuga y'Imana. Sindabihejeje neza, nzobigarukako mu kindi kiganiro mvuga ingoma zijya ngoma zivuzwa amoko yazo n'ingene zivuga. Hari zivugira hejuru zigingo din 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 din, n'izindi zivugira hasi wavyumvise. Hariho n'iyindi n'ingoma iri hagati din din din, iyo ni note la. None rero watubwira ubwoko bw'ingoma? Ubwoko bw'ingoma novuga nti ubwoko bw'ingoma buri ubwoko butatu. Ubwa mbere na mbere hariho ingoma z'ibisharizo, hanyuma hariho ingoma zivuzwa n'ingoma z'ubwami. Ingoma z'ibisharizo ni ingoma ni bagomba babaza nka kujya kw'ingoma zose, mugabo zikaba ingoma ziri mu mazu y'abantu, ugasanga mbere no kuzityora barazityoroye ko barazishize ku tuntu tutari duke. Hariho mbere n'utugoma usanga ari duto gose, usanga ari utugoma tugomba kumera bashira urushato hasi no hejuru, atari nk'isekuro neza. Izo ni ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri hariho ingoma z'ubwami. Ingoma z'ubwami hariho kagenda. Ingoma y'ubwami yo ya mbere na mbere, iyo ngoma nabivuze ko yavuzwa n'umugore, ikavuzwa ku muganuro kugira ngo umuganuro bavuge ko uheze. Ubwa mbere na mbere ko umuganuro utanguye kandi ko umuganuro uheze. Bavuga ko yavuzwa n'umugore
uburonzi ndiko niko bivuga kumbure ubuzi ibindi yoshobora kubinyungurako canke jewe ninashobora kubironka neza nzogaruka kubishikiriza. Yavuzwe n'umugore kandi w'umuhimakazi niwe agomba ngo ari gusa. Hanyuma yaje kuyivuza rero iyo ngoma yaca atembera mu bantu baje ku muganuro rero bamubonye abo tuzutse ko ari gusa bose bakaca bahunga bakaca bagenda umuganuro ukabutanguye guheruko. Hariho ingoma yitwa rukinzo. Rukinzo ni ingoma kubisanzwe rukinzo ni irya ngoma iri hagati na hagati mu ngoma zivuzwa niko bayita. Mugabo rukinzo ni ingoma y'umwami yavuga ibihe n'ibikorwa vy'umwami. Iyo ngoma rero umwami yikanguye mu nyomvyi mu nkoko yikanguye mu nkoko yacivuga. Ivuze kandi ikavuga n'umurisho wigiza gukorwa uwo musi. Naho rero niyo iyo ngoma rukinzo y'ibwami ivuze yindi yacivuga kundi musozi yindi ikavuga kundi musozi yindi ikavuga kundi musozi gutyo ku buryo mu minota 5 buno nyene igihugu cose caba kimenye inkuru y'ibwami. Haraba kandi rero n'ingoma zivuzwa zijya ngoma zitonze tuvuza. Zijya ngoma rero tuvuza hariho ziri ubwoko novuga nti hariho amashako hariho ibishikizo biri ubwoko bubiri hariho kandi n'inkiranya hariho na kirotsa. No kuvuga ubwoko butanu bwa zijya ngoma ubona tuvuza harya. Hariho ubwoko bwa mbere n'amashako canke indonsi. Amashako ni zijya ngoma ziguma ngo din 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 ziguma zivuga zigumizako. Zijya ngoma kubisanzwe zifise amajwi nka si do. Ni nka si do din 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 niko zigomba kuvuga zifise amajwi si na do niko zimeze. Hanyuma hakaca haba abantu rero bavuza izo ngoma. No kuvuga amashako canke indonsi afise ayo manota ameje kuvuga. Ishako yo kumpera yitwa irembo kubera iyo umutimbo ahejeje gutamba acagenda ni haca ayicako arengana bayita irembo. Hanyuma hariho iyindi ngoma abavuza ingoma z'amashako babita abakokezi canke abanyamashako. Hacakurikira ingoma z'ibishikizo. Ibishikizo ni zijya ngoma zishitsa ijambo vyitwa nkuko umurisho ni nk'ijambo. Zijya ngoma rero zirashitsa iciyumviro nizo zishitsa ivyo utamba atamba zivugira hasi zifise amanota ya re do. Ugame navuze ko ari si do hejuru octave zijya nazo zifise re do hasi. Hakaca haba rero abantu bavuza ibishikizo bitwa abatimvyi ko ni batimba. Aho nkaca nkosora witwa Deo Ntakarutimana wo muri Irlande yavuze ngo abantu ngo bavuze ngo bakavuza ukutari ko ngo babita abatimvyi. No mubwira ko yogerageza kumenya imico kama y'abatimbo kandi birantangaza ingena bivuga ari umunyagiheta kandi twaravuganije ingoma mu gishora mugabo bakaza kuvuga ko abatimvyi ngo nabantu batazi ingoma bajye batimba bajye bavugiriza uri karatamba bitwa abatimvyi. Aho muri ivyo bishikizo rero hariho ingoma yitwa umugabo. Ingoma y'umugabo ubu bavyita mu mushinga ntahe. Ni kubera iki? Nuko iyo ngoma niyo iraba neza novuga ko ari nka garde du corps y'ingoma y'ijya nkiranya igira imbere ijya nkiranya iri imbere n'umwami. Kubisanzwe abatimbo bavuza ingoma kutariko abatimbo birungera ingoma ijya nkiranya ntishobora kuguma ariyo yirungerewe yonyene. Habwiza kuma hari iyindi ngoma inyuma y'umugabo iri kiraraba umwami. Umwami ntashobora kuba ingoma y'inkiranya ntashobora kuba icirungerewe hariho ingoma zose zamaze gushika hasi ntibikunda. Habwiza kuma hariho ingoma ibigira ibwiza kuraba ku mwami ariho. Aho hariho umugani ivyo ico bivako hariho umugani nta mwanya mvize wo kubivuga ubu mugabo hariho ubwoko butatu bw'ibishikizo. Hariho imparu. Imparu ni igishikizo kiri cambe na mbere kiri hirya
nico cambe na mbere nico citwa imparu. Hanyuma hakaca haba rero n'ikindi gishikizo citwa umugabo canke umushinga ntahe. Hakaca haba rero n'indi ngoma yitwa inkiranya. Irya ngoma n'umwami nitwara ingoma zose. Inkiranya rivuye muri vuga gukirana. Gukirana no kuvuga mu gifaransa ni désaccorder. Nk'igitari cakiranye no kuvuga kiba gifise amajwi atumvikana. Irya ngoma nayo y'inkiranya uri kurumviriza ibyo umuntu avugirizaho umenga ariko aratoba mugabo ariko arahamagara izindi ngoma. Haca haba rero n'indi ngoma yitwa kirotsa. Kirotsa ni kajya kagoma gatoyi. Ivyo bikava mu 1922. Ababirigi bashitse mu Burundi barabujije ko abantu batangura gusenga Imana. Hanyuma bakaba bazi yuko mu bavuzi b'ingoma harimo ingoma y'Imana. Bati rero mwebwe mw'abantu kirazira. Iyo ngoma reko itasa n'izindi bakaca babwiriza kuzikuramo mu gishora akaca bayikuramo. Ico baci bakora niki? Baca rero barabaza akagoma gatoyi kitwa kirotsa. Kakitirirwa umuntu yitwa kirotsa yahunze mu 1922 yanka kuvugiriza ingoma abakoroni agenda muri Tanzania. Yagarutse mu 1932 haize imyaka 40 yarashaje iyo ngoma ayivugiriza mu kanwa. Irya ngoma rero ni y'Imana. Abanyumviriza bose mubonye ingoma ziriko ziravuga hariho Imana irimo kirotsa, harimwo umwami inkiranya, hariho n'igihugu Uburundi bajya zijya ngoma zose ziri nyuma, harimo n'abagabo niki. Ingoma zivuzwa ndasubiye kuvyongerako, ingoma ziriko ziravuzwa ziri ku muheto ugomba urase. Rabe murazora bingene ingoma zitonda. Umuheto urasa hehe? Urasa inyuma uciye mu batimbo. Ubuforera uwo mwami uforera ku nkiranya ukarasa hariya. No kuvuga abatimbo barabino, umuheto nawo ukaza kurasa ino. Nico gituma zijya ngoma zitonze bavuga ngo ingoma zitonze ku muheto canke ziri ku kwezi canke ziri ku rugo. Nivyo rero nivyo novuga ku ico nogenda mvuze gusa navuze mu rurimi mu kirundi c'abarundi nuko zijya ngoma zijya ntonto zivuga ngo hari umupatiri yitwa Gisiga umupatiri yitwa Gisiga w'Igitega niwe avuga neza utuntu naramuvuze avuga ngo urupfu ruragoye ruratwara umwana umuto n'umutaruvanga ruvanga. Patrice, mbere kugira ngo dusozere igice kindi ndagira ngo nkubaze ku byerekeye n'ingoma nanone. Harimo ingoma yitwa Kagenda wabuyizi. Kagenda rero bavuga yuko yari ingoma yavugirwa, yari ingoma y'ibwami, akaba bavuga yuko ishobora kuba iri mu Bubiligi, abandi bavuga ko iri mu Budage. Ngiye mvuze mu Bubiligi, mperutse mu Bubiligi ejo bundi nasuye mise ya Afrique Centrale iri Tervuren, nkaba narayitambagiye yose. Harimo ibintu byinshi byerekanye n'u Rwanda n'u Burundi na Congo. Nabonyemo n'ingoma y'u Rwanda yitwa Karinga, ni ingoma y'ibwami bw'u Rwanda, ariko iyo ngoma y'u Burundi ntayo nigeze mbona. Wora dusobanurira wora umuntu usobanukiwe n'ibintu by'umuco by'i Burundi, turagira ngo utubwire ese iyo ngoma yaba iri mu Bubiligi cyangwa mu Budage? Neza na neza abantu bavuga ko nivyo, hari bavuga ngo Kagenda yoba iri mu Bubiligi, abandi bakavuga ngo iri mu Budage. Mu Budage ntayiriyo. Iyo ngoma ntishaka kuba iri mu Budage kuko Abadagi bagiye mu 1918 bakagenda bariko barirukanga, mbere hariho nabo bice batari bake mu ngwano y'isi yose ya mbere y'isi yose. No kuvuga rero ko ntayo batwaye Abadagi. Iyo ngoma ahubwo iri mu Bubiligi, ntishobora kwerekanwa iyo ngoma. Ntishaka kwerekanwa. Igituma iyo ngoma itashaka kwerekanwa nuko ni igihugu c'u Burundi. Ahantu iyo ngoma iri ni igihugu c'u Burundi. Iyo ngoma novuga ko ari ubutegetsi bw'u Burundi. Iyo barayivye kubera ego hari abantu bavuga ngo yo biri mu Burundi. Mbadabizi oya mbadabizi ego no muntu ze no magume ingoma zibiri zo mu Gishora Ruciteme na muri Migwa baragombye kuza kuziba tukazinyegeza
mugabo zikagaruka mu gishora zikagaruka mu kigabiro mugabo mbanzi yuko kagenda iri mu Burundi. None wewe kubgawe wifuza yuko ingoma n'ibihari yagaruka Burundi? Kubisanzwe hariho umugambi wa leta wuko haba ko ububirigi n'Uburundi bavugana hanyuma ibintu badutwaye ibintu batwivye bikagaruka. Hariho umugambi wo kubikora jewe naragiye mu bintu vy'ikirundi mu mwaka wa 2019 mu kwa mbere hariho umugambi mwiza wo kuzobikora mugabo umengo warajejwe ivyo bintu yaranyuruje amahera yose yararimwo uwo mugambi rero uzoba hanyuma mugabo ndazi yuko Uburundi buzofata umugambi ko bubwiza kuvugana n'Ububirigi iyo ngoma ikagaruka mu Burundi. Turabashimira mwebwe mwari mudukurikiranye turagushimira Patrice Nahejo.